Bakunze ibiganiro vya HTV n'umunezero gusubira kubana namwe turabaha ikaze kandi mu kiganiro c'intahe. Ikiganiro c'intahe ni ikiganiro aho turabira hamwe ivy'umwami Yesu yakoze ariko arakora mu buzima bw'abamwizeye. Uno munsi dufise intahe ya Lionel Nimbona numwe mu barokowe na Kristo aho yavuye aho Imana imugereje uno munsi ivyari karabamwo ingena ryoherewe Imana ni muri kino kiganiro turi kumwe amahoro Lionel. Mahoro neza. Murakomeye. Yego. Ni sana. Yego, Lionel ninde? Lionel wakera ninde? Lionel uno munsi ninde? Birava bingora kubivuga byose mugareka ngerageze. Nitwa Nimbona Lionel nkuko wabivuze. Hama cyo nakuriye mu Cibitoki ya Bujumbura. Aho hakurya ndi umwana wa nyuma turi amahasa nije ndi butoyi hanyuma nitwe turabanyuma turabana bashika indwi mu muryango wacu ego abana nakuriye mu Cibitoki nkuko nabivuze nakuze mu muryango nyene dusa nk'abarezwe na mama gusa kuko kwiza imyaka igera kuri 13 umuvyeyi wanje papa yaciye apfa ego twarezwe n'umuvyeyi wanje umwe mama nawe aheruka gutahuka muri ku 12 Decembre 2023 yarapfuye nawe nyene ego hama nakuze nyene abandi mu muryango nk'abandi sinzi ko mpava cangira ko rero mvuga ko ngene Yesu yangiriye neza ko nico gikomeye cyane numva umengo mfise no bwira abantu kuko nta kindi kintu burya je mba mfise mbwira abantu nta kindi kiri special umuntu yo kwishimiriza nta nico mfise no kwishimiriza mugabo ikintu cyonyene mfise mu buzima vraiment nitwa ko no kushimiriza kandi vraiment ico ndacishimira bibiri ivuga ngo wirata yirata ko yamenye Kristo ico ndacishimira vraiment kuko ndacishimira ndakivuga nta ndi fier cyane ku buryo n'umuntu byo babaza urumva bibiri tubwira ati ni muze mujye kwa gusa ni vyagusa rero ico ndagifite n'uburenganzira mubasha bwo kukishimira ego ariko imbere yuko mutubwira ongere mwami na Kristo n'ingene muryohereye Kristo nashaka kumenya Lionel yakuza senga yakuza zimana yakuza aja gusenga nk'abandi bana bose byagenda gute mu buto bwa Lionel aho kurakoze kukimbwira twakuze abavyeyi bacu ari abakatolika urumva twakuri muri Eglise Catholique je no kuri narasenga simavanza kubesha abantu ngo sinasenga je twarasenga baratubatije tukiri bato hamankura nitwa uwo mukristo babatije akiri mu bebe hama ndibuka ko ni inyigisho za mbere natanguye kwiga nitwa ko nci ubwenge nazize bijya vyo bita gusangira ego twagize tukiri batonya hama baratwigisha niho naje kumenya niho novuga ko naje kumenya ikiza n'ikibi kuko barabitwigishije vraiment baratwigisha naho natanguye kumva ko nkeneye iyo mana batwigishije ku rundi rugezo ego mu nyuma mama ndiga n'inyigisho zo kuraganira umva ko vy'Imana wakuze ubizi nakuze numva vy'Imana ariko ntiwatahura Imana hari ahantu hari urugero narabitahura mu buryo babinyigisha mugabo hari urundi rugero numva nshaka kumenya iyo mana nabwiwe kuva nkiri muto mugabo numva ntararugerako nkumva ndashaka kumenya gose byarandinze Imana hezagira abo bantu batwigishije hari ibintu byandinze kujamo natinya kwa nibuka iyo mana banyigishije kuva nkiri muto ugasanga hari ibintu ntihutiye kujamo abandi bakorokeramo mugabo hari n'ivyo nareka kubwo gutinya abavyeyi ego
kubw'igitsure c'abavyeyi mugabo hari n'ivyo naretse igitsure c'abavyeyi kirakora kirakora cyane gose Yego. twe turabavyeyi twagiriye umuntu ngo Imana ikadukonfia abana dufise igikorwa gikomeye ego Lionel rero yahavuye amenya gute Kristo yahuye na Kristo ryari byo vyagenze gute kugira ngo amenye yamana ku rugezo yashaka ego urakoze cyane nako ndavuga ko muri iyo periode nyene twiga nibuka ko nkwije imyaka 11 reka ndabihera inyuma gatonya kuko biri mu bintu vyamartse ubuzima bwanje nkwije imyaka 11 umukuru w'igihugu w'ico gihe ari muri 1993 baramwishe ibyabaye mu gihugu murabizi byaratwafexe cankurira muri iyo crise aho ibintu byose bitagenze nkuko twavyifuza duhindura amashure nk'ubuje nakuze nzi mu Kinama gusa byose nabikorera mu Kinama narakunda mu Kinama byose urumva byose niga juste haruguru muri ko twe twaba kuri dorsal ibintu byose nabikoramo abagenzi banje bose bari mu Kinama umva twategerezwa guhindura amashure tujya kwiga mu Ngagara birafecta ubuzima bwanje twari muri crise tubona abantu bagandagurwa tubona abantu bazira ubusa tuba muri bintu nk'ivyo birafecta rero ubuzima bwanje aho abagenzi banje bamwe nabona baja mu biyayura mutwe abandi bakaja mu biki ugasanga mu bintu nyene ugasanga bamwe baranahunze hari abantu babagenzi banje bagiye kuba muri Kongo ugasanga nyene turatandukanye ugasanga ahantu aho ufrekanta nkuba bakakubuza ati ntuzoswa kujayo kubw'impamvu nyene y'ivyo bintu ntaza kwinjiramo ugasanga byarafexe ubuzima bwanje niho twaca tuja kwiga mu Ngagara ibintu byinshi twabikorera mu Ngagara cette fois là tumera nk'abimutse nyene rero ni muri ubwo buryo numva ko kuja mu Ngagara naronse abagenzi mugwa twigana mu Cibitoke nari maze kuja muri secondaire mu nyuma aho ni plus tard mu bihumbi muri 1999 niho abantu twigana batangura kuntumira muri mu ishengero ry'umwungere mwiza yego aha muri Bomberge mu Ngagara ndagenda nkishikayo twagendayo tugiye kuraba kungene baririmba kuko namwe nkunda kuririmba jewe nabikunda no muri Katolika narabaye umuririmbyi kera twagendayo tugiye kuraba kungene baririmba kugira ngo umujene nyene aja mu bandi bajene kungene bambaye neza harimo n'utukopa twiza ibyo byadutwara hama maze gushikayo jewe nkishikayo numva aho hantu hari Imana namye nifuza ya Mana nama numva nshaka ikirenge ico birangora kuko urumva umaze gukura muri ama eglise ya kera birakugora kuvayo mugamo même si vyangora kuvayo umutima wanje uri hiyo nyene aho nyene muri Bomberge nashaka kujayo hama munyuma musumwe sinkunda kuvuga nabi ayandi mashengero canke madini mugabo niko bimeze sikubavuga nabi umunsi umwe nagiye kubona muri Bomberge ntasengera kwa kane hama kwa Mungu nategezwa kucanja niho numva umengo nasenze kucanja muri Katolika na muri Saint Joseph umunsi umwe ndagenda mperuka ninji canegamira igihome candasinzira muri Bomberge muri Saint Joseph hama duhejeje bamera nk'abankanguye no hamwe bagize umengo gusangira sindavyibuka na bankanguye tugomba duheze mvuyo numva umutima urambabaje nabati none uza gukora iki none kubera iki ubugiye gukora iki ubugiye gushitsa ibyageze gusa cyangwa ubugiye gusenga bati finama ndiko ndihambira ku bintu vy'ukuri
bitari guhanje numva ndakeneye kuba personnel urabona umwana wanyu nababwiye ko je ndi wanyuma muhira mbo nije ndi butoyi turamahasa turabanyuma nije ndi umuhererezi kugira ngo mfate decision yo guhindura ico bandi batinya guhindura idini ico gihe rero ndahitamo ndavuga ati je n'ubuntu ngomba kuja gusengera muri Bombeshye kuko baravuga nkumva biranyuze nkumva bihuye n'umutima wanje reka ndeke kuraba uko abankuriye bose ba grand frère na ba grand sœur ivyo bafata bobo canke ndeke gutinya amaso y'abagenzi banje vyukuri nari umujene ico gihe twako turaja muri 2000 ego tumaze kuja muri 2000 urumva nari nk'imyaka 18 nari umujene urabona yibaza ko akuze mfata decision rero gutangura gusengera muri Bombeshye toutefois sinari bwakizwe bwa mwimange kubera ivyo ayo antecedent y'ubukristo nibaza ko mfise ntabufise vy'ukuri hama dutangiye kwiga inyigisho zo muri Bombeshye izo bita lundi et vendredi ni inyigisho z'urufatiro rwa Bibiliya twazigishwa na bishop niho muri iyo misata agitangwa kutwigisha hari mu kwezi kwa gatatu mu 2000 niho umunsi umwe yatubwira Kristo vy'ukuri atubwira ati naho mumaze kugera ku rwego muza kwiga nimba ari umuntu muri mwebwe atarakira Kristo ni occasion nziza sinzofa ndavyibagira urumva areze imyaka 24 mugo umunsi sinzofa ndabibagiye hari mu kwezi kwa gatatu mu 2000 niyo nacankiriza kuko ngo bansengera uwo munsi nakira Kristo yinjira mu buzima bwanje numva umunezero narigera kumva marge ko nari mfise ubwoba urumva gufata umwana w'imyaka 18 afata decision nk'iyo niwo wanyuma iwabo urumva bintera ubwoba mugabo marge ubwo bwoba bintera ubwoba mugabo harimo umunezero numva nduhutse numva nikise komse wumva kino gikwapejeje kikuruhuye mu bintu byinshi marge ko ufise ubwoba bwo gufata iyo decision mugo kumva cyakuruhuye muri wewe nego hari mu 2000 ntambura urugendo rwa Kristo Lionel bavuze ngo abashaka Yesu umwami n'umukiza ngo bahaguruke Lionel mbega nigiki camwemeje ko yohaguruka avuye imbere ho yashitse mu kibanza Merogoda nababwiye ko twariko turiga adusigurira Kristo ukuri icyamuzanye ico yaje gukora jewe nari nsanzwe mfise ama confusion yandi mu buzima busanzwe mugabo urumva sinari bwahitemwo Yesu vy'ukuri aza kuba mu mutima wanje wa mu Yesu yamana namye ndarondera yamana namye ndumva vy'ukuri nico numvise umwengo je ndashaka ku experimenta uyu Kristo ariko aravuga vy'ukuri kugira ngo aze mu buzima bwanje ico genda kiriza nk'ushaka kwakira uwo Kristo aradusengera aratubwira amajambo twatura ndayatura nkivayo nashitse mu ntebe numva umengo n'umuntu ansuse ko amazi yadushura sinzi kurataha urushe uremerewe ku mutima hose mugabo uvuye muri dushe kumva uraruhutse ico ukora ni kuryama wamengo ndaruhutse ibintu ivyanzanzanira vyose ivyo ntari naratahuye vyose ibintu vyose ntumva wamengo birahagaze vyose bihagaze ngaho numvise ijwi rimbwira ati urashitse numvise komse hari umuntu ajya mbwira turashitse Madame Yvette nari nduhutse nari ndonsa ahantu shika nkicara nkakwigwamwo umengo sindoka sindotse ndashitse ahantu shobora kumva uwo ndiwe ico ndi nubuzi na sense y'ubuzima narinda butoye ego Lionel ni umwana
yarakuze arakurira asenga ariko gusenga kwiwe arabandanya muga ntiyari satisfait ntiyarahagijwe nuko gusenga uwo munsi muhejeje kutubwira mwarahavuye muhazwa na Kristo kandi murabandanya ubuzima bega nshaka kumenya byakurikiye gute inyuma y'ico gihe naho nyuma yo kwa Kristo nkamira mukiza mwarabandanje ubuzima bw'agakiza bwakurikiye gute naho nyine urakoze cyane inyuma maze gukizwa naratashe bisanzwe muhira urumva uhura n'abagenzi bamwe bashingira intahe bakakubwira ati bakaca bagwatsi we tugwaye insomene zo bivuyemo abo tuvukana bamu amezi 3 ivyo ni vya gashubo ko muno misi abantu abajene bari bashushe nivyo uzobivamo nanje nkumva muri jewe ati nukuri navyo nzovamo nkumva ahubwo nashitse ntangura kumva ahubwo no kurukora ko kose kugira ngo abo bantu bose bankikukuje ndayibabwire ndibuka umuvyeyi wanje niwe ya mama ko papa yaramaze gupfa mama yambaje ati none ivyo ugiye murabizi urumva ko ari ivyo ndambwa ati nukuri ndavyumva we ntiyambugije wona shaka nigihe nja kubatizwa yarangurisha ati naranamutumiye rimwe kabiri uri kuri bombeje urumva we ntivyigeze bifata nkumva abantu bose gushikubu wanashaka ikintu kiri muri jewe nguma shaka kubwira abantu nuko twobaho bihereye kuri jewe tukabaho ubuzima vy'ukuri bujanye nako gakiza twaronse niyo sentiment numva ico gihe naho ndabizanye gushikubu kuko numva umengo gushikubu ndacumva umengo ni nkaca kibazo abigishwa babaza Yesu none ko twe twahevye vyose tukareka vyose tugata imiryango tukagukurikira turonka iki Yesu acabishura ati nta wahevye vyose ku bwanje heza ngo avyishugwe incuro akiri ngaha kwisi yongere aragwe ubuzima budashira rero icambabaza ico gihe nubu kikimbabaza nuko abakristo tubaho niyo je bishikiye nja mu cyumba nkasenga ati je ntakamaro ko nuba mu gakiza katariko karanyungukira ikintu abakristo barabaho bitwa ngo n'abakristo banabivuga banabiririmba tubiririmba mu mashengero mugo ugasanga tugiye ku mu miryango yacu ugasanga ni babandi tubaho twidoga ugasanga naho utokwidoga ngo bivuge kwera abantu bazingura kijijwe ngo nguraja gusenga kwa Mungu mugo mu mutima wawe ubayeho utuntuye ubayeho naho utobutuntuye ubayeho wifuza gushikemwe bigeraho bifuza n'ivy'abandi ugasanga wowe ntuja muri vyo bintu vyabo bantu basambuka canke banywe inzoga canke banywa amamogi canke nibindi ego ntavyujamo mugabo au fond de toi umengurana uravuka uvyifuza nako gakiza nakire nkumva ati oya gisha kubaho nka niyo bishitse ukumva ntanguye kubabara je cyamvuga ati no gisha kubaho nk'abandi bose je mfise Kristo ego sho kuba nbuziki uno munsi sho kuba viance uno munsi cyangwa sho kuba ndikunda ndabaho munsi y'abandi bose je narabaye mu myaka 5 nshomereye abantu urabona gutafisa akazi nuwo mwavukiye rimwe two mwabanye mu ndamezi 9 ndavuga iyasa ryanje umengo ushitsi ukagera aho ushitsi impande yiwe umengo n'umuvyeyi wawe somehow kubera urumva untacufise kiboneka ico gihe haragira hongira confusion mbega umukristo arakurikira Kristo hama bikagenda gutyo même si nico gihe jewe ijambo ryangarukana niyo ba Petero mbaje natwe twarahevye vyose turagukurikira natwe aca babwira ati nta wahevye vyose ankurikira atazoheza abishumbushwe vy'ukuri abakristo ntidushobora kubaho mu buzima buri malheureuse mu buzima ubabaye cyane utuntuye birashobora gushika ugakena
ivyo sho kuba birashobora gushika ukakugira mugabo hari umunezero canke hari ivyizigiro vy'umuntu abayeho akehaniwe adafise kumbure ugasanga birababaza nk'ubu muntu afise abana ugasanga ufise nk'umwana w'imyaka 3 ubukuze afise nk'imyaka 3 uravuye muhira utasize ico afungura ivyo nta muntu w'umukristo novyifuriza mugabo birashobora gushika urasize muhira atakino gihari ufise muri kumwe n'umugore muramanajinga abagore baratahura n'abana beza mugabo hari mu mwana ugasanga uri umukristo mugabo wasize muhira atakihari ivyo bibiliya aho isosoma hose nta namwe yasize dupromese ngo ntibizoshika ugiye gusoma nta namwe bitari mugabo ugasanga wowe usohotse ikizogutandukanya na wewe n'abandi bataramenya Kristo nivyo vyizigiro ufise vy'ugukundana na Yesu kuvuga ati ndakuzi Lionel arazi Kristo Lionel uno munsi amerewe gute muri Kristo wariko urabivuga nshaka rero kumenya Lionel yaramenye Kristo aragendera mu nzira y'agakiza uno munsi nibiki Imana yamukoreye atibagira nibiki Imana yahinduye mu buzima bwa butibagira nibiki wibutse uvuga uti uwo Kristo je sinzomuheba yego ikintu cyambere ntazopfa nibagiye mu buzima bwanje nico gihe je nahura na Kristo nico gihe cyacu umwaka wa 2000 nari nkiri muto mugabo jewe nibaza ko no banarapfuye iyo ntaza kumenya Kristo gute ndabanda bisibura narindi ahantu nibaza ko namenye Imana nibaza ko nzi Imana mugabo aho ivyo nari ko ndagiramo na fitiri nimwe bya bifise ndavye kuvyo naciyemo kuva ico gihe ndavye ivyo nagenda camwo ivyo nagenda bona imibabaro yose noba narahuyemo canke ibindi bintu vyose noba narahuye iyo nza kuhura navyo ntarakizwa je noba narapfuye rero mu vyo Imana yangiriye neza cyane ntazopfa nibagiye kandi bisi kubivuga ngo kubera abakristo bose babivuga jewe suko jewe iyo ntaza gukizwa noba narapfuye rero mu bintu byinshi Imana yankoreye kimwe ntazopfa nibagiye nako gakiza amaye vy'ukuri ntavyo ndiko ndivugisha kubera igiporoti cyinshi oyaye ntavyo ndiko ndivugisha kubera ndi imbere yawe mamamagaye murama iyo opportunity yo kuvugira imbere y'abantu benshi oya sivyo jewe ndashimira Imana cyane ko yampuje na Kristo tugahura akanyereka ubuzima bundi bushasha mu bindi bintu Imana yankoreye ni hari mu kwezi kwa 5 nk'ubu tariki 18 niyo naronka umwana wanje wa mbere sinzopfa ndavyibagiye ari muri 2019 byaranjoheye ndibuka umufemera ampamagara ambwira ati ngo uraba umwana aramumpa arabona ndiko ndajugumira sinzi gitwana nari ndyohewe mu buryo ntazopfa ntahuye acambwira ati yarakijijwe acambwira ati mwature ko majambo nico kintu muri byinshi Imana nkore sija kubihetsa gusa urumva ivyo sino bitebako je ndashaka kubabwira pa contre icyo umunezero mfise muri Kristo kuko ivyo bindi Imana idukorera irabidukorera Imana ibibirivuga ngo iha imvura ababi nabeza irabaha ntiguha umwana kubera ukijijwe ababuze abana bakijijwe suko batasenga birabaho ivyo ari ibintu Imana ikora tuzoyibaza nitwayigerako tuzobibaza ati byagenze ibi wabigize gutya kubera iki rero jewe ahubwo ngira mpagarare kuri icyo cya Kristo agenda aranyiyereka vy'ukuri ku munsi je ndibuka nkikizwa
twabana urumva nababwiye ko naba mu Cibitoke naba juste nyuma ya mosquée abagenzi banje urumva bamwe bari abamizirma aho kuri mosquée bakagira icyo bita imihazara urumva bazana ama verset biblique bakabivugiraho bikantera bikanzazanira urabona umwana akiri mutonya akivuka je navuga bo niko ninjambo ry'Imana rivuga ubu kivuka nyene kwija mu bintu hama bakaguteramo ibintu no kwita ama verset biblique ntaramenya numva biranzazaniye nkumva mugabo je nkaba nkunda Kristo nkaba ati ivyo nakiriye jewe naho bozaniki jewe ndisuri ko arukuri ndabizi ko arukuri mugabo bikanzazanira ivyo verset biblique bazana bimwe babihinyanyuye ibindi babivuga ibice babaye misi yose mu gatondo narakunda gusenga nje imbere y'Imana ndavuga ati Yesu mfashe birengeye vya bindi twiga muri za nyigisho zo kuri bombeje birengeye vya bindi bama batwigisha ba pastori ubu ndashaka ko wunyigishiriza uwo munsi nukuri sinovuga ngo numvise ijwi rivuga nyene audible gutya mugabo Imana yanyigishije ibintu vyinshi mu jambo ry'Imana nace ntangura gusoma muri Bibiliya ama verse ajanye n'ivyo bintu Imana iranyiyereka gushika ubu Imana yanyiyereka Yesu angirira neza vy'ukuri Yesu arajana nanje ni bimwe nababwira jewe iyaba ntafise Kristo nta sinibaza ko ukungene mbambayo no gusara no sara kuko jewe ikintu cyonyene kingada ubuzima nuko nubwo buzima bwa Kristo niyo mpuye n'ingorane niyo mpuye n'ibinzazanira mu rugo hari ibintu bitariko biragenda neza muri famille canke iwanje uwo Kristo namenye niwe nibuka ukungene yabwiye abigishwa biwe oya nta wahevye vyose atazobura kubishomboshwa kandi yongera ragu ubwami butazoshira nkibuka ko umunsi umwe tuzobonana na Kristo wibaza yuko ni wabonana na Kristo hazobiki imbere yawe ubonye Kristo hariyo banki yavuze d'abord ko agenda kunda gufungura tuzosangira d'abord hama kumbi yaratwemeye gufungura umva muri kuko bibirivuga ko tuzobaho imyaka yose tumutazira hari umuntu umwe yamaduha akarorero atubwira munyemerere ndakabahe mu mwanya mutonya dufise kubera abantu benshi bakora dukurikira avuga ati ngo imyaka tuzobaho mu ijuru ayigereranya avuga ati reka ndayigereranye naho nyene ngo Imana imbabarire nakagereranyo yatoye agatete kamwe k'umusenyi agatete kamwe k'umusenyi hajya kuri plage urabona ijya misenyi yose bihari atora agatete kamwe k'umusenyi akavuga ati ako gatete kamwe ni mugahe imyaka nk'imiliyoni y'imyaka muce mufata uyu musenyi wose uri ku isi ufashe uyu uri kwitanganyika niyo tuzi twebwe n'ibindi biyaga byose n'amaocean n'ibiki vyose mufata ijya misenyi uyiguze agatete kamwe ugahaye imyaka miliyoni acavuga ngo naho nyene ngo Imana imbabarire Rwanda bigenanye kuko tuzobaho imyaka yose iyo myaka yose rero niyo yavuga ati muca mubona image ngo nashatse kubereka image y'imyaka tuzobana na Kristo rero iyo myaka yose yumvire nzobaho jewe mfungura kumwe na Kristo atasusi nimwe afite ivyo ndavyumvise no chansara tuva tumwanya munini woco nyirukana iyo myaka yose tuzobaho usangana na Kristo niyo wibuka kumva Kristo wamugumako yego niki gituma uguma kuri Kristo nikagakiza waronka ni wa munezero ufise ni ya mahoro atanga bega ari ikindi kibazo nkunda kubibaza ni Lionel no munsi arafise ibyo akora kandi ntiyatubwiye ko aririmba yego Lionel mbega no munsi none ibyo ariko arakora ariko akorera Kristo arimo kuririmba ni yihe ndirimbo yamidudubiza mu mutima kwa Lionel indirimbo ya mbere Lionel akunda ni yihe indirimbo nkunda ni indirimbo twasohoye ndafise group
irimo imiryango amakouple atatu yitwa Family Worship Flow. Ubwo ivyo nzoza tubivugane nimwanyemerera hanyuma sivyo byanzanye. Ari indirimbo twasohoye tugomba tunasora neza mu minsi iri imbere yitwa Yanesheje urupfu. Iranyereka ivyo Kristo ivyo twatanze n'ivyo Kristo yaduhaye. Bavyita ama échange divin. Iyo ndirimbo yuzuye mu ivyo. Niyo ndirimbo nkunda cyane ivuga ko Kristo yanesheje urupfu. Yanesheje urupfu ingwara ubuke n'isoni maze aduha ubuzima ubwamu bwenge intsinzi amarira ya gusa nabashaka kumva Lionel mu bibaza camwo mu ntambara gwana arafise ikimomotiva ni Kristo uwamumotiva Kristo yarakisemwe kumukorera uno musara muririmbira nashaka kumva gusa amajambo adudubiza mu mutima wa Lionel ari mu ndirimbo nayumvise ni Kristo yatwigize kumusara yanesheje urupfu nisho nashaka kumva kwa Lionel numvise ko afite ibyidigiro bihambaye byo kuzabona Kristo numvise ko Lionel aryoherewe ubwami bw'Imana numvise ko Lionel afite umunezero w'agakiza koko Imana igukomeze zigame ibyo byizigiro yifitiye kuko nkuko wabivuze naho izigera yirengagiza naho izigera ita abahereje byose ku bwayo. Murakoze cyane Lionel kubona mwitavye ubutumire bwacu. Murakoze namwe. Mwakoze cyane mwese mwariko murakurikira kino kiganiro c'Intahe ya Lionel Nimbona mwumvise umunezero afise w'agakiza mwumvise ibyo Kristo ariko arakora mu buzima bwiwe mwumvise icahanura abakristo n'icahanura abamukurikiye mugire ibihe vyiza aho muherereye umwami Yesu abahezagire cyane.